Bikomeje kuvugwa cyane cyane muri kano karere ni ibitero bikomeye bishobora kwibasira igihugu cy'u Burundi. Burundi buvuga yuko bufite umwanzi ushyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ntibatinya kuvuga yuko u Rwanda ariko rubatoza batorezwa mu Rwanda, bahabwa ibikoresho byose bya gisirikare bishobora kwifashishwa cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo bazajye guhungabanya igihugu cy'u Burundi bagihungabaniriza umutekano. Ndavuga Red Tabara. Abarundi bavuze ko bubatse ubushobozi buhambaye bwo kuzangana na bino bitero, ndetse ko u Rwanda nirwo gukora ikosa rugafasha Red Tabara ngije gutera ku gihugu cy'u Burundi, Burundi rundi buzashora intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ngo zabatera banyuze muri Kivu y'Amajyepfo n'abatoye bateye banyuze muri Kirundo, maze ngo berekeze mu gihugu cy'u Rwanda bagabe intambara itoroshye. Icyo ngo ni igisubizo Evariste Ndayishimiye azaba ari kumwe n'ingabo za FDNB bazashora ku gihugu cy'u Rwanda kizoba kibashoye intambara. Gusa u Rwanda rwakunze guhakaniza aya makuru kavuga ko ari ikinyoma. Red Tabara imaze iminsi igaragaza ko koko yiteguye kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi, ndetse amashusho akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ari umwe mu bakobwa witwa Pamela cyangwa se umugore wavuze ko nawe yaje kwifatanya na bagenzi be kugira ngo batere igihugu cy'u Burundi cyangwa se bibasire igihugu cy'u Burundi bakivane muri ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu gusubiza, u Burundi bwagaragaje neza cyane ko bukomeje gufatanya na Republika ya Congo mu gucungira umutekano Kivu y'Amajyepfo no kwirukanayo abo bita abanyarwanda bateye Congo, ndetse n'iyi Red Tabara bakayikubita bakayisubiza inyuma. Muri bino bitero bakora bifashisha imbaraga za gisirikare z'uburyo butatu. Hari imbaraga z'abazalendo, imbaraga za FARDC ndetse na FDNB. Muri ivyo bikoresho bakoresha cyangwa se abasirikare bakoresha harimo ibikoresho biganishirizwa ku butaka, mu kirere ariko no mu mazi. Kuri inshuro rero Burundi ngo bwiteguye mu buryo bwose kandi bukomeye kujya buzangana na bino bitero. Aganira n'igisirikari mu nama rukokoma yabaye ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2026 Gitega, Evariste Ndayishimiye yabwiye General PM Nyongabo kagomba kureba neza ibicekinyo cyose mu gisirikare cya FDNB ngo arebe ko biyitayal byiteguye kugira ngo bazakore igikorwa gihambaye cyo kurinda igihugu cy'u Burundi. Ibyo kandi bije mu gihe Burundi maze iminsi buri kubaka izindi depo nshyashya mu gihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko depo yaturikiye i Bujumbura yahombije cyane igisirikare, ariko ngo maze kuzana ibyo gusubirira ibyangirijwe muri ya depo. Burundi bivuga ko ari kimwe mu bihugu byihagazeho muri iyi minsi ku bikoresho bya gisirikare. Uja kwibwira ko intwaro zabo nyinshi ngo zakoreshwe mu ntambara muri Congo, nyamara ngo nta na gake. Intwaro zikoreshwa muri Congo ni intwaro zigurwa ku bufatanye bw'igihugu cya Congo n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yemeza ko mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 8 hasinywe amasezerano hagati ya leta ya Gitega na Kinshasa yo kugura ibikoresho bya gisirikare cyangwa se ingengo y'imari izagendera ku basirikari ba FDNB barwanira ku butaka bwa Congo bafashe igihugu cya Republika ya Congo guhangana na M23 batazira u Rwanda. Muri aya masezerano bemeje neza ko igihugu cy'u Burundi kizagihabwa amafaranga byibura kuri musirikari mu gihe kingana n'umwaka agenewe buri musirikari wese agena amadolari 15,000 buri musirikari wese bakora ku butaka bwa Congo, ndavuga by'amadolari. Ayo arimo umushahara we, agahimbaza musyi, inyungu ku gihugu ndetse n'ibikoresho azakoresha mu rugamba rwose. Bivuze ngo ingengo y'imari igendera ku gisirikare cya FDNB muri Congo ntabwo ibareba, ni ingengo y'imari ya FARDC cyangwa se leta ya Congo ubwayo. Izo rero ntabwo bigabanya depo y'igihugu cy'u Burundi, ahubwo binungura depo y'igihugu cy'u Burundi. Nk'ubwo havuzwe ubufatanye hagati ya Kinshasa ndetse na Brussels, aho babazana ibikoresho bya gisirikare. Waruzi ko bimwe byanyije mu gihugu cy'u Burundi. Mu masezerano asimwe yo kwemeza kunyuza ibikoresho bya gisirikare bya leta ya Congo mu gihugu cy'u Burundi harimo kwakira kimwe cya 8 cyangwa se wavuga ngo imbundi imwe mu mbundu 8 zagomba kunyuzwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, zigomba kuba mu bubiko bw'igihugu cy'u Burundi, n'izigomba kwifashishwa cyane barinda izo mbunda zanyuze mu gihe umwanzi bashaka kuhagaba igitero. Ibi byongeye gushimangira cyane ko ababiligi bazaniye Burundi intwaro nyinshi. Ibyo makuru agiye byumvaho, ariko ngo ari amasezerano yo ku rwego ruhambaye yari mu bihugu bigera kuri 3: Burundi, Congo na Belgium. Niyo mpamvu Burundi bwawe indege zitajya pilote nyinshi za kamikaze, ndetse babwa n'abasirikare ko batoza kuzikoresha. Unakuvuga ko igihugu cy'u Burundi kipanze ku rwego ruhambaye ngo uzabyemera udateye kabiri. Nyamara makomeje kwamagana ikomeje kuvugwa na Red Tabara ko bazatera igihugu cy'u Burundi, harimo n'uyu mugabo uri imbere yawe yitwa Isidore Mbayahaga, akaba apotre. Uyu ahamya neza cyane ko ibyo kuvuga ko bazatera igihugu cy'u Burundi ari uko iki gitabo gaseka. Ngo bamwe ntibazi n'ibyo babamo, bamwe baraho barasamye ngo ajye kuzatera igihugu cy'u Burundi. Ndetse we ahamya neza cyane ko Red Tabara abarimo Pamela bagaragaye atari abarwanyi ko Red Tabara bari ku mashyamba ya Congo, ngo bire munsi y'ibiti byo mu Rwanda bagahabwa za mikro ndetse bagashyirwa kuri kamera ngo batangaze ibyo bazakora. Ati ubwo bakabona ko bazatera igihugu cy'u Burundi bigakunda, kandi Burundi buhagaze neza. Kuri we ndetse na benshi mu Barundi bavuga ko igihugu cy'u Burundi kidakeneye intambara, kuko ibyo bavuga ko
nyine Red Tabara abagiye kurwana mu gihugu cy'u Burundi biriyo ubutegetsi bwiza bubereye bureberera abaturage ngo neza kandi bukabaha iterambere bakeneye kandi ubutegetsi burwanya icyitwa irondabwoko aho buri Murundi wese ngagomba gufatanya na mugenzi bagatera imbere. Mbayahaga amagambo yavuze agana ku musozo niyo yateye umuhangayiko muri Red Tabara ndetse icyo yavuze abwiye itangazamakuru ry'igihugu cy'u Burundi yaje kugaruka ku magambo ahambaye agaragaza neza cyane ko hari igihe aba Barundi bishyize muri Red Tabara bazicuza nk'uko bamwe muri ngo byatangiye kugenda. Nyuma yaje gushishura iki Burundi ngo uri gupanga bigaragara neza cyane ko abantu yabaziranye n'ubutegetsi bukuru bwa Gitega. Reka dukurikirane amagambo yambaye ahaga tugera ku musozo tugaruke tumenye neza noneho uko byatwa bihuza n'ibi bitero zapanzwe na FARDC ndetse na FDNB nicyo bivuze. Bayikaze cyane ku musozo nk'ibisanzwe. Red Tabara n'umugwi Red Tabara umugwi abanyamurenge benshi bamaze igihe bariko bararira kwera kahise k'ivyo wabagiriye kanubu amabi uri kurakorera abanyamurenge mu buseruko bwa Kongo. Mbega kubona Red Tabara uno Pamela afa muri Canada akavuga ati ndaje vy'ukuri yobaje mu ntambara cyangwa ni ama video ya propaganda. Mwene izi video nk'izi zitangwe gusohoka ziba zifise intumbero izahe mu gihe mu Burundi umutekano ari jana kwijana. Hari cyo umuntu yokebura umuntu wari wese ashobora kugira ivyiyumviro bitameze neza. Nikuganira na Apotre Isidore Mbayahaga ndakuramutse ko Apotre. mwaramutse neza gahe. Bizira komeze neza. Nta musongo. Je mbona mukomeye ko Ndakomeye pe. Ego, iyo umuntu avuze Red Tabara atahura ikiga mu vyeyi. Red Tabara ni umuhari washinzwe nabo byankiye muri 2015. Ugiye kuraba rero ni umuhari usa nuko wakomotse ku bana b'Abarundi bavuye ino bahunze. Ego. Kubera bohejwe n'inkozi z'ikibi bakabasuka mu muriro badashobora kubokoramwo. Bamaze kugera mu Rwanda bongera babashuka muri ico kintu cyo kuza muri Red Tabara kugira ngo babereke uko bashaka kuzofata igihugu bagifatishije inko. Numuhari rero umeze gutyo ufise na effectif nke kuko aparamumenga ukomoka cyane cyane ko mugambwe MSD. Numuhari twumvise wakoze ibikorwa by'ubwicanyi bukomeye cyane ku bwoko bw'abanyamurenge ko wavuze muri za 2017 mu 2017 nuko bandanya. Ego. Aho bishe abanyamurenge ndetse bakabica muri bwa bwicanyi twavuga ko ariho nyabwoko. Bakabanyaga inka zabo izindi bakazirya izindi bakazirasa bagaturira amazu bagaturira amashengero bagaturira amavuriro baturira amashuri ndetse baturira n'imirima kugira ngo ubuzima bw'abo bantu bo mu banyamurenge bushobore kwanka gose abadapfuye bagahunga. Kuva muri ico gihe rero nta kindi kintu twire tumenya ko uretse mwe n'ico gikorwa cy'ubukozi bw'ikibi cyo kugomba gutoteza ubwoko bw'abanyamurenge kuko gutera Burundi ho byarabankiye ntavyo bigaze bashobora. Imyaka 11 irarangiye no muhari umuvuga ngo ugomba kurwanya ubutegetsi bwari bwa CNDD-FDD kubwanyu ngo bari kwirembo. Kubwanyu mbere ko tuvuga ko byo wavuze ko bari kwirembo. Muhari muravye ivyo kwandika birumvika. Kuri bo sinzi kuko ugiye kuraba benshi bawukurira n'abantu bafashe ibiyobyabwenge umwanya muremure. Abareta ba Ego. Ntibavuga ko urongowe na Sinduhije. Donc urumva n'abantu kenshi ugiye kumviriza ibyo bavuga n'abantu baguye mu ruhendo ibyo bagwanira canke barondera gushika no munsi urabona ko ari igice gitoya cy'Abarundi banabumva. Nta muntu abumva nta wubaha amatwi nta muntu azi ibyo barimo nta n'izishobora kuko niyo mpamvu ubona yuko abantu benshi bawufata nk'umuhari w'abantu b'abaderenka kenshi usanga hari ibintu byinshi byabananiye mu buzima baca biha ibiyobyabwenge. Nico gihe rero nibaza yuko umuhari nibaza yuko ari umuhari wo kwita ko ari umuhari w'abagwanyi abantu bovuga ngo n'abantu bari capable yo gutera ahantu ngo bashobore kugira icyo bakoze uretse ko kwica abantu b'abasivile nk'abanyamurenge. Nabone bari bagwiriyemwe abakecuru n'abana nta bindi bintu numva ndabazi ko uretse yuko ari abo nyene bashinzwe n'abandi byananiye n'ikindi gihe. Ubero buse mu duheze twarabonye umwe mu rwaruka rusanzwe ruvuga ko ruri muri Red Tabara yafatiwe ku rugamba mu gihugu ca Kongo
maze arazanwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. wa munyabwiza Ego mbega uya mujene yashoboye gufatwa mwamubonye gute kubona nawe nyene yicuza kuvyo yoba yarajanywemwo ku bwanyu mubisigura gute? Bon, d'abord umuntu asubira inyuma gatoya kugira ngo umuntu agiremwe nakebura abantu bariko barakokeza izo ntambara canke bahamagarira abantu bo kwifatanya n'umuharire tabara muri ico kintu cy'uvuga ngo bagomba kwirukana ubutegetsi bwa CNDD-FDD buhari mu Burundi ni babandi nyene bahamagarira abantu mu migumuko 2015 bavuga yuko bagomba kugwanya ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Bari abantu ugiye kuraba sinzi imisiyo bafise zo kumara abantu kuko ntivyumvikana ingene uhamagarira abantu kugwana urugamba rwamaze guhunga. Bajya bagabo bakiri ngaha nabajya abagore bamage batangwe guhamagarira abantu mu migumuko imiryango yabo bamaze kuyihungisha nabo nyene bafise amaviza ku mufuko bigaragara yuko bari bamaze kubona yuko bagomba kwicisha abantu gusa abandi bakabanywesha ibimogi abandi bagatuma bahunga mugabo mission bafise ari mission impossible. Nta kuntu umuntu yobazi ko afise ingufu zo kwirukana umuntu ngo atangura ahungisha biwe nuko aba yabonye yuko iyo ntambara atazoyishobora. Rero abariko batwumviriza akahise gakwiye kutubera ishuri abantu bakiga bakamenya. Pacifique ninahazwe rimwe na rimwe agaragara nk'umutabazi atabariza abantu mugabe inyuma y'irido ugiye kubiraba akagomba gukokeza mwene ibi bintu kandi wewe kuva kuri nyina na se yose yarabatwaye ntawura uyu magi yavuga ngo hakuba imbwa wobimva ntari ngaha. Alexis Nduhije bavuga ngo akuriye umuharire tabara yibera mu bubiri abana nyina na wa mukobwa w'igikuri bavukana sivyo nta muntu numva ameze ngaha uravyumva babo bamugwengwezo bande bose urumva nibo bakokeza kijya gihe wibuke kijya gihe ugwaruka gononekaye ubwa mbere harabapfuye babahenze yuko ngo bagiye gutera bafata igihugu birukane president batera amakambi ya gisirikare ubwana bw'ubusivile bwo mashuri bagenda banyina nabase batazi iyo baroye mugabe kwitaba mwene abo bantu babasuka muri ivyo bintu urazi ngene byagenze. Imiryango yaragandaye irabura abandi bana bakaja kubagaburira saa sita kugira ngo basubire mu migumuko ya premidi mu njya batese bakabatekeramwo ibiro by'urumogi abana barononekara mu mitwe bamwe bacika basaza abandi bidebire uravyumva abandi ngo babone birase bahitamo kuyanyaga barahunga abo bishobotse bagenda gushika imahama no mu yandi makambi. None ba bantu nyene uwo muntu ya miryango yari yisigaje abo bana bahunze bagati nta kundi baraguye mu rudumi muga ko bariho ntacyo gikuru nuko ari bazima. Ubu rero basubiye kuvuga ati no mu makambi ni muveyo mugende kwisuka ku nkota muri Kongo kuko mu gitondo ca kare igihugu nuzaba mugifashe. Sinzi kubona ntuzeye politike ya propaganda ntuzeye Pacifique ari karakora agomba kwereka abantu kubumvisha abantu yuko igisirikare cy'u Burundi kitakomeye ko kitagira ingufu uravyumva donc abo bantu boja kumufasha kugwara muri detabara kuko bizoba ari guca mu biyogori igihugu bazoshika bakira aho kiri nta muntu agicunza hari ni nyabagenda muri ya ntumbero yihe sinzi ibintu wibuka ko bakora kuri RP ya kijya gihe cyo gusuka abantu mikro yahamagara abantu yabiri kuri RP bagahamagara abanyengagara bati mwamungagara mugeze he ko abanyamusaga bamaze no gufata radio urabyumva kugira ngo babandi bumve yuko baratanzwe reka biruka bya bintu kumbe biroroshe bakaza bagasanga bagahana distance y'inzego zo kwivuna bazi n'umutekano bikagorana. Nuno muzi ugiye kubiraba nivyo ari karakora yereka abantu yuko atacobotinya igisirikare cy'u Burundi atana morale gifise kitizeye uburongozi kandi kidashoboye kugwana tabigwanisho gifise kandi ahubwo ikindi cya gatatu akerekana yuko umenga ubu ni basigaye akontorora igisirikare cy'u Burundi ni umenga ni wa kigaba
niwe nyene yagiha amategeko, niwe avugana n'abasirikare, niwe azi ibigoye abasirikare, niwe azi ibikenewe, niwe azi ubutegetsi ngene bwanka abasirikare, kugira ngo ba bantu bumve bati igisoda arakimetiriza, naho twohura azoca akibwira ntikiturase, dufatanye ahubwo dufatige mwabagabo. Igiti nikora mu jisho kabiri gisiga kirimenye. Abavyeyi cyane cyane bafise abo bana bariko barasukwa, bibuka ibyabaye muri 2015 byatumwe nabo nyene. Nubwo bagarutse mu nyubakiyita abantu bo barabatabazi babo, iyo bataje guhamagarira abantu kunigana no kugwana inguvu badashobora, bajya abantu cyo bariko, kuko twe twaraje ku radio tukavuga tuti nyabona barababesha, ntimuje mu radio, bamwe ntimuje mu ibarabara, kuko abo bantu ntimujana, abana babo ntimujana, imiryango yabo ntimujana, baramaze kubahungisha, bafise viza mu mifuko. Nabone iradiyo hari igihe usanga bayivuga bayigiye bayiteruye iri ku rutugu utazi bariko baravugira, niko vyagenze. Uno munsi rugiye kuraba rero bafise ikibazo ca Rede Tabara itigeze ironka abagwanyi, kubera abantu benshi baramaze kumenya ubusukanyi bw'abo bantu. Mu Rwanda hamaze kuba inama zishika 4 muri aya mezi abiraheza, bagomba kugira babafashe na ntuzi na M23 na twigwaneho, barabe ingene bovanga kugira ngo batere intege Rede Tabara ironke ingene izotera ngaho. Mugabo abanyamurenge benshi baranka, bavuga bati Rede Tabara nayivuze ntibishoboka, ibintu yakoze muri Kongo wacu mu bwoko bwacu ntibikunda, ntibishoboka. Ubu rero bariko barondera abantu benshi bagomba gutuma abantu babahamagarira, bavuga ati birashoboka, naje nagiye niyo ndi, kandi ibintu birakunda, ni munyarutse, ibintu beze nuko bagenze. Nimwabona Pacifique yambaye itena gatora inkoho, mukabona Sinduhigeraje ku rugamba, mukabona bamugwengwezo baraje, mukabona bajya abantu bose baciba amanda bariko baravuga bati ubu nose turi kuri te turagiye, muzobaje inyuma ariko ntimwemere ko babasigara inyuma, nibaje imbere bagwane mujane ku rugamba, bareke kuvugira aho bari. Nimwabona Magi agiye ku rugamba muzogende, ariko nimba ari ugusuka abana b'abandi nkuko basutse muri kiriya gihe, bakaba batanyuzwe cyangwa ngo bategwe ikigongwe n'amaraso y'abana yasesetse, n'imiryango yarize yagandaye gushika uno munsi, abana babaye ibintu by'ibiburirane, abasigaye baramugaye, abandi bacika basazi kubera ibimoge babagaburiye. Uno munsi nibabona yuko ikibi cyavuye muri ibyo bintu kidakwiye, bakabona bocongera ku ikindi, abo bantu ni babi. Abantu ni babi. Ariko tugiye kuraba muri kahise gato mbere ko tugaruka kuri ijya interview ya Munyabwiza, ugiye kuraba ivyabaye 2015 Pacifique bavuga ko ari mu mugwi mu rurane rw'amashirahamwe adarani za politiki bita Forske, mu nyuma baragira imyerekano, mu nyuma tuza twumva ugwaruka rwagiye mwibaraba, rumwe mu makartie mwamwe rusigaye rufise ibigwanisho. Yego byavuye bega muravye Pacifique irwa aravuga ngo umurundi ngo yamakene ko aronka ubuzima bwiye, tuzi kwigwanisho gishobora kucishisha canke nawe kikakwica. Tuvuge ko hari uwo Pacifique batazi neza wundi yamata keneye rimwe na rimwe yuko abantu babaho bafise amahoro. Pacifique afise double face. Mu gihe cy'amahoro yerekana ko ari we muntu wenyene ashaka amahoro mu bantu, mugabo mu gihe cy'inyungu zindi zerekeye nibaza ko afise abandi bantu akorera, kuko narumvise ko mezo nama zavuje mu Rwanda yazijemo kandi yorurukiye Uganda kaza n'imodoka mugazi bayemo. Mugabo nibaza yuko iyo hageze muri ico gihe bamukoresha nk'umuntu w'imvuzi, sivyo? Umuntu bavuga ko ari nk'umusesanguza akomeye, kandi bakamuha ivyijiji bimubwira yuko ivyo avuze abantu benshi bavyumva kandi babifata nk'ukuri. Mu gihe nk'iki n'ukuri nibagira impuhwe z'abana baburiye muri kiye gihe. Abo bana bariko bajamwa gusukwa muri Songwe, baje uvuze Munyabwiza uje nuko bamufashe, ni benshi baguye hi Kongo,
bari mu ntambara za M23 bari mu ntambara za twigwaneho bajyanywe bakuwe mu makambi y'impunzi za Mahama n'ahandi. Nibaza yuko icyo kintu kirakwiye yuko abantu bavuga bati none dushaka iki. None abantu barabaho bifuza kumarisha abantu gusa. Iyo utwaye n'umuntu agusumye inguvu arakupfuna. Ibyaha baravuga ngo bagiriza leta niyo yagiye gutangura kurasa abantu bo migumuko. Iyo batajya kwirasa ngo batangure kwica abapolisi batangure kwica abantu, hari umuntu ariko bakora ikintu kimwe. Tuzi ko abapolisi bakoresha inembo n'inkinzo bakihorera. Mugabo dukwiye kuzobaza igihe kimwe ziriya nkoho zavuye imbere ko dushika ku nkoho gushikiza isaha ijya migumuko yarabaye mu kindi kintu bavuga ko abarundi bakicira ibibazo. Ijya mbere mu Burundi inyuma y'ugwimo tubonye baturira umuntu. Yego. Ivyo vyose kubona Pacifique yari muri ijya migwi tuvuge ko ari shazo bibazwa. None ntafise ntuze mu butungane. Bijya naho bitoba ivy'uyu munsi gaye. Nubwo ubutungane butokubaza. Ntushobora kuryamba ngo usinzire. Umuzimu ujya muntu wamuze ugahagarara imbere yawe ukibuka ibi wakoze. Kandi bijya bintu byabaye niko navuga. Abana ba Pacifique abana bajya bandi bazino n'abandi. Bazukura kuko bazomenya ko byabaye mu gihugu kiwabo bavuga ati ibi byakozwe naso. Niwe yahenze abandi bana. Niwe yahenze abantu agomora abandi bana arabaturira uyu muntu canke bakora ibi nibi. Bijya bintu birangira nabi kenshi. Nimba ugomba kunyinyurana mu nzira z'amahoro, nyinyurana mu nzira z'ibiganiro, tanga ivyiyumviro, mugabo ugasuka abantu ejo ngugiye kubambika ibigwanisho, uzohamagara abantu ngo we washere ngo twe tugeze ku irembo, ngo turi ku rugi, ugeze ubwo rugi n'uru. Kuko hariho abana bariko barajyamo batazi ibyabaye 2015 batabibonye, bari bati ico gihe tibaza amabi yabaye. Ubu nibo bariko basogoma makambi bagira ngo barore baje kwiyandikisha baje guhabwa ibigwanisho ngo bagira bagwane n'igisirikare batera igihugu. Akamo je ndagereza ku bavyeyi ni bari abana babo hamwe bari kwafatwa ku nguvu nawe. Yego ntacyo barabikora kuko n'ubundi ni ku nguvu. Mugabo bishoboka abantu ni bankadre abana babo cyane abari ngaha mu gihugu. Ntihagire umuntu umwana wiwe atoroka canke ngo aje mu bintu by'amanama bitazwe bye n'ibi bintu ejo ngo umwana azogira ibibazo umuvyeyi asigara yifumbereje. Nibabwira abana batekereza igihugu kirimo amahoro, kirimo umutekano, igihugu iterambere rikoreba kuri bose. Ivyo byose abantu bakwiye kumenya uno munsi igihugu kiza imbere y'ibindi byose. Naho twoba tuvukana naho twaba uri mu ndama ari yumva sinshobora kwemera ibiganiro mwe n'ibijyaye ngo cenjamwo wavuye ngo nanjye ndaje muri mwe wapi. Kijya n'ikibi bagomba gukorera abantu kandi bazohirwamo bazokirwamo. Nabira nk'ujya mugore yaraniwe n'urugo nawe ngo yanyoye itabi ryinshi yaje ava muri Canada agaca henda abantu bakamufotorera munsi y'ibiti by'urugo rwo mu Rwanda bakamwambika iteni zisa n'izu Burundi kugira ngo abwire abantu ati naje navuye kure namaze gushika mwe mwatevye. Cyo ni propaganda mbi. Umuntu byananiye kugwana n'umugabo umwe canke kugwana urugo rumwe kugira ngo rushobore kugira amahoro rushobore gushika ku itembera shaka. Mwene bajya nibo baza kugira ngo baje imbere abandi baje ku rugamba. Ngo yaradundumiwe kose ngo n'umuntu yarakaye. N'umurakare. Wapi. Oya. Yitunze bikunda. Kiriya gerimba twavuye induru ku murango. Tuzoyivuze injoro n'umurango kugira abantu ntibagwe mu mutego hujya. Nibyo ukunda. Ntibishoboka. Ntibishoboka. Hari abantu bigeze kuvuga ati kwaca imyaka 10 mu Burundi hategeza kuba crise ariko imyaka irenga 10 iramaze kuba. Abona abakozi base kibi bama bafise imyaka batanga ko bimaze mugabo yitura bitogora. Kubona tumaze imyaka 10 no mu Burundi butekanye. Naho Satani yarakariye rero. Agaca agomba gufata mu izosi kumbure abamwumva yuko ivyo bintu byoba kandi ari vyiza.
bagaca bagomba yuko n'ubundi amaraso aseseka. Mbe uno munsi intambara bazoyigwanisha iki? Bazohendane? Ninde Murundi ari ngaha mu gihugu bazobwira yuko yoja kugwanya igihugu, yo kwita bakamo k'intambara? Bazitwaza ubwoko, bazitwaza akarere, bazitwaza iki? Aya mahoro n'umutekano bihari ku bantu bose, urabona yuko hari umuntu yogi gutiza amaboko kugira ngo mubisambure. Inyigisho zo gukunda igihugu bamwe bariko baratanga ntibatwibutsa kahise. None hari umuntu yogi giterera umuntu ngo aze guturira inzu ya mugenzi we, baje guturira ibarabara, baje kugira ngo bagire babomora cyangwa baturira abantu gute? Cyane baze yuko abantu izi propaganda izi nduru zo kumva ngo rede tabara, ahubwo nimwe muri ko murabakomeza, nimwirekere. Muri video twabonye bavuga ngo ubu ngo turi kwirembo, hari ry'amajyanye y'amajambo yo kuvuga ngo bari kwirembo. Ijya n'imvugo nimwe nakubwira bakoresha muri 2015 yo kubwira abantu tusigaye wenyene, turinjiye kandi umenye yuko ari we usigaye twe twashitseyo, ati twese twagiye. None bari gusa icyo nababwira kimwe nukuri, ndabizi birabashavuza kandi baraja kunyataka n'ibisanzwe, kandi jewe nta ngorane, nzoza ndivuna uko nshoboye, sivyo? Ego, abantu ntibakurikira ibi bintu uko bababwira, bibaza yuko vyoroshe kuza gushakoza igihugu. Ibintu z'abana bibi cyane, ntawe uzosubira inyuma, kandi ejo ntibazosubire kuja kuvuga ngo igisagara cyose ngo leta ngo yarasha abasivile cyangwa ngo yarasha abantu, azoyarasha abagwanyi. Uzubuze nibamara kubabwaga bazobafyonyagura, ndabizi niba abazoza mugozoza wumva banyene bariko barahamagara ati genda mutere, bariko bandikira droit de l'homme ngo urabona igihugu cy'u Burundi ngo cisha abantu, nta muntu kiyo kirica. Mugabo uzogitera, inzego zo kwivuna amazi zifise uburenganzira bwo kugwanira abene igihugu batekanye, zivuna. Mwe ico nababwira coco nukuri, agapfa kaburiwe ni mpongo. Ivyo riko bababwira igisekare cy'u Burundi, bababwira ngo ibintu bimeze uku nuku, oya. Ubu twe Pacifique ntiyavuze ngo nkorera iperereza. Cyane baza yuko abantu bako bimenya, burya umurundi wese acunze mugenzi we. Hajya ubayegaye. Ego. Tibaze ngo kwigira ibintu ngo nuko atanze ngo z'umutekano uri hafi, ujya mu banyi wawe akorera iperereza na wenda, kuko umutekano wiwe atangura kuwucunga imbere yuko inzego z'umutekano zimucungira. Nico bituma duhamagarira abantu rero, abantu bazobona bari mu bintu bisa nibi bariko barahamagarirwa ngo byo kuja kugwanya no guhungabanya umutekano w'igihugu, babivuge hakiri kare, mu badenonse babafate, babahane, hanyuma ibisigaye hakiri kare bacungane n'umwansi yozana hanze. Nayo ngaha ndayababwiye, uzoboneka yitavye inama mwene ivyo bintu ntazavuye ngo mbayagase nabo bari baye bagabo baratemaguje, basiga abantu ngaha. Bamwe imiryango y'abasigira aturira ati mwebwe ngamwo uheza mukatuvugira umwana wacu bakamurekura. Hari abo twarekuje kubera twasanze bakurikiye ibintazi, uyakurikira ibintu byo guhendwa n'abantu. Uno munsi tibizosubira. Hari abatawe ngaha bakomeretse, sinubigera ba Pacifique nta n'ikinini nta na paracetamol bigeze babarongekera. Imiryango yasigaye ngaha niyo yarushe ivuza abo bantu bagiye mu migumuko batabatumyemo, ababatumye bigiriye n'ababo. Niyo mpamvu rero tugomba kuvuga tuti ubu tituzokwirirwa turarindira yuko abantu bashika kure. Uwo tuzobona, uwo muzobona, mwabantu muriko murankurikira mwese, umutekano wawe imbere yuko umusoda cyangwa umupolisi agucunga ubanza kuwicungira. Niba guhamagarira mu nama kumva ni inama zo kugomba kugumura cyo kugomba gukora ibintu bitari byo, uze wita bimwe, iya kabiri uveyo uvuga ibyo wavuyemo n'ababiguhamagariyemo, kugira ngo twamira kabi hakiri kare. Kandi ibindi ko ndavuga ni impanuro ntanga, n'ibyo kuvuga ngo abantu bakorera iperereza, gukorera iperereza nta cyayi kirimo.
ingingo ya 22 y'ibwirizwa shingiro bivuga neza umurundi wese arahaguruka hagwanira igihugu cye mu gihe bikenewe canke hakivugira. Rero nibaza yuko nta bishasha birimwo, nta materabwoba, nta ceye kirimwo. Jewe n'ubu nabikubwiye kuri kamera, shaka tuwe tuvukana, shaka uburinde, nakubonanye umugambi wo guhungabanya aho mbaye, ukagomba kumbuza amahoro ku nyungu zawe. Ico dupfana kizoba gipfuye, tuzoga dupfana umutekano wanje gusa. Rero nibaza yuko ntabwo umuntu ahurira mu bantu ngo n'ivy'ubwoko, n'ivy'intara, n'ivy'umugambwe wapi. Nye n'uwo mugambwe MSD muriko muravuga yijyamiye mu Birigi, ajyamiye na nyina namushikiwe mu nzima. Ivyo byose Grenade zovugira ngaho ntizoshika mu Birigi. Ntaguhenda. Zivyo? Nibaza yuko abantu kwiye gucana ku maso bakamenya uyu muntu n'aba bantu barimwo ivyo barimwo. Nibashaka burya hari byinshi ntavuze. Ari urutonde rw'abantu bose aba. Ndaza bose baramaze guhungisha imiryango. Hari n'imiryango nzi yahungiye mu Rwanda. Ubu vubu barabimuye bakura ngaha babajana mu Rwanda bashirayo kugira batanguriye kampanye yo kugomba kuvuga ngo bareactive ngo leta baretera igihugu. Ndabazi ntibavyogoza nzobavuga biriko bibu nyene biriko bubuko mu gihe uherutse nyene icubahiro umukuru w'igihugu kuri BBC bamaje ikibazo nk'iki aravuga ati iyo rede tabara nimba yiteguye kuza kudutera hitsoze tuzoyizimana kuvyizanya urakotse bega yayanze neza kubona nyene icubahiro yatanze iyo nyishu ngo kizigenza kubona yagishikirize wose uwundi muco abantu bakwiye kuronka. Ndamboro yavuze ijambo ryiza ni nk'iryo guhumuriza abene gihugu. Avuga ati nimujye mujyame uwo mushitsi nta kibazo nyine tuzomwakira twabiteguye. Sivyo? Hambikira cyo ni nko gutesha agaciro uwo muhari kuko nta bintu byinshi yawuvuze ko. Hagiye umukuru w'igihugu niwe muntu abazi perereza ryose rikwiye ku muntu cyangwa ku kintu kanaka. Ni nk'ijambo ryo kuduhumuriza avuga ati nimutekane nibaza nta ngorane bataje nahone nta kibazo mugabo mu yindi mvugo sinzi nibagire turane. Muravye isomo abarundi baronse vyabaye ku magenekerezo ya 11 na 12 igihugu haruka gwahenzwe ruja gutera amakamba. Abaruhenze ubu nibo ariko aravugira ni le même personne nibo nyene tutigeze twumva n'igisanyira cabo kiri mu bateye ikamba. Yego ino politiki y'abarundi bamwe baba bonmenga inzira z'abandi ataro wiwabo ukamenga se umurundi afuye muhanurika abanyepolitike bamba bagwana kugira ngo inyungu zabo zije imbere hakushira imbere inyungu rusange. Iyo umuntu agira politiki yo kwikunda adakunda abandi canke abo yita yuko ari karagwanira nuko bimeze. No kuvuga ubuzima bw'umuntu nta gaciro kuri we babufise. Havuga ati bagombe bapfe mugabo bashike ku cyo nshaka. Ariko nibaza yuko uko biri kose ico bari biteze sico babonye. N'ubu rero ico biteze sico bazobona. Uburundi buramaze gutera intambwe ikomeye cyane mu kintu cy'amahoro, mu kintu cya cohesion sociale cyo kuvuga ngo abantu bari mu bumwe, ikintu cyose usanga bagenda bafatanya amaboko. Ku buryo no munsi rero nibaza yuko abo bakeneye gusuka n'ubundi niba bakumbuye kubona amaraso y'abantu aseseka bazosuka bonyene babaha iryo tabi n'ubu bagomba bahirindi naye hondi hoho mu gihugu hagati sinibaza yuko hari abantu benshi bo kwitaba ivyo bintu. Iyo politiki rero ni mbi. Politiki abarundi bakeneye ni politiki y'amahoro, ni politiki y'ubumwe, ni politiki yo kubaka iterambere rya bose, ni politiki y'ubutungane budakumira, ni politiki yuko umuntu yatowe aba umuvyeyi w'abantu bose. Nayo ubundi yo kuvuga ngo nimumfashe nice naka nirukane naka nije kumuterana muhungabanye kandi ugahungabanya umuntu yereka tunganiriza abantu, umuntu yereka tekanisha abantu bari umutekano, umuntu bariko babona yuko menga hari n'indi ntambwe ikomeye agomba kubashikanako. Yeske urabakunda canke uje kubasubiza inyuma. Bindi mvugo rero ni vyiza yuko abantu bacubwe ngo bakamenya politike dushakiye ariyo. Ta politike y'intambara dukeneye. Ivyo birobere mu Burundi vyaraheze amasezerano yarasinywe. Nibaza yuko no munsi politike ikenewe niyo kwiyubahiriza umutekano w'igihugu akazwa bikwiye kugira ngo n'ibihugu bibaye cyamakungu bamenye bati igihugu kiri mu iterambere.
kumwe kwa Yosuwa yabwira abisirayeli ati muze mwubaka mugavye inkota kwitako umwiko mu kuboko. Mwindi mvugo yo nibaza yuko abantu baramaze kumenya icyo bakwiriye, baramaze kumenya icyo bashaka, nicyo gituma akama mwene aho katazokwitabwa na benshi. Ni byiza yuko bakora propaganda zabo, mugabo babwira natwe, batubwira tuzi abaribo, tuzi inama zabo, icyo zatuvyariye n'icyo zatuzaniye, nta gishasha botubwira, baracari babandi. Indi ibisigaye nibaza yuko kuvugira kure n'uburenganzira bwabo, ariko natwe gukeburana no kuganira mu miryango yacu, mu aho tugendera n'uburenganzira bwacu kugira ngo tuvuge tuti ntimuhe amatwi abo bantu. Ubu turi mu gihe twagwa n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, ugiye kuraba yahaye amahirwe menshi urwaruka, aho abandi banyepolitiki bakoresha urwaruka kugira ngo rusambure, kugira baruprofite barutware mu nzira itari zo, wewe yaruhaye amahirwe kugira ngo witunganirize imigambi rutera imbere. Mbega kubona aya ma ideology agarutse y'abanyepolitiki bamwe bamwe bagomba guhenda urwaruka ngo ruje mu muriro, vyo urabona kwikarata ikijya mu Rwanda nibyo kunda. No munsi urwaruka nuri hanze aho kuvuga ngo rwinjire Leta Tabara, roho gwinjira mu migambi, gwinjira muri za payeje, kwinjira mu mabanki gusaba ingurane kugira baje gukora ama projet. Ubwo rwaruka uzohamagara no munsi uhendesha ibigeri 2 canke itabi, uzorukura he mu gihugu? Nta ruhari. Ubwo bahenze gwari rujya nyene bundi nta ruhari. Uno munsi abajene bose urwaruka ruhara no munsi ruri muri competition yo kuvuga ati ko naka mbona nsize mu iterambere jewe naye nsigaye nkora iki. Mwini bwose nibaza yuko hari abantu bari ngaha bazohava bahendwa mwene uko kuntu ntibyo ushoboka. Kandi uravyanka drema y'urwaruka iri kuva ku misozi gushika ku rwego rw'igihugu no munsi, sinibaza yuko hari benshi baba bagihendwa mwene uko kuntu. Ubu uyu muntu wese atungwa n'ishaka ryiwe, nta muntu yitwaza ngo je ngo sindimwo ngo kubera ngo ibi ndabiriya nta bihari. Nibaza yuko rero mu yindi mvugo niko kuzohama basera mu ruzi, kuko nibaze kugwaruka gubu siko gwa 2015 biratandukanye. Waratahuye umukuru w'igihugu n'ivyo yakoze yarabibonye, kuko burya mutware kenshi yubakira no kuvyahise, bikamuhisha icigwa, bikamuhisomo, akaraba umushinga bishinga kugira ngo abihindure. Mu yindi mvugo rero nico kintu yavuze yuko yanashizemo inguvu kugira ngo barandure ikintu cy'amacakubiri, barandure ikintu gituma abantu batiyumvamo politiki y'igihugu kumwe.